Joakim Smith ngo ntakibariza ku isi y'abazima. Joakim Smith ngo ashobora kuba yitavye Imana. Joakim Smith ngo ntakiri kuri iyi si y'abazima ngo ashobora kuba yitavye Imana. Mbega amakuru y'ukuri ku rupfu rwa Joakim ameze gute? Bimeze gute? Yeshi Joakim biriko bivugwa neza yuko ashobora kuba yitavye Imana, ashobora kuba atakibarizwa ku isi y'abazima. Imana ngo ishobora kuba yamuhamagaye mu bwami bwayo. Imana iguhamagaye ngo ntushobora kwanga. Yes, nimwe mu nkuru iri kiravugwa mu kano kanya yuko umukinyi w'amafilimi cyangwa se umukinyi w'amareresi yamenyekanye ku izina rya Joakim asanzwe avuka mu ntara ya Ngozi yuko ashobora kuba yitavye Imana. Yes, namwe mu makuru rero ku ruhande rw'iwanje natanguye kubona ku munsi wejo hari mu masize ku munsi wejo none natangura kubona iyo nkuru isirikira ku mbuga nkoranyambaga yuko umukinyi w'amafilimi cyangwa se umukinyi w'amareresi ashobora kuba yitavye Imana, ashobora kuba atakibarizwa ku inosi y'abazima. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'umubabaro, ni inkuru itaryoshe na gatoya, ni inkuru novuga neza yuko nimba uri umukinyi wa filime, nimba uri umukunzi wa filime, nimba uri umufana wa filime y'u Burundi, nimba uri umurundi cyangwa uri hanze y'igihugu, nimba ukunda isinema y'u Burundi, ni inkuru itaryoshe na gatoya, ni inkuru ibabaje, ni inkuru ku ruhande rw'iwanje yananiye kwakira bivanye nuko nayibonye, bivanye n'amasaha nayiboneye. Mbega vy'ukuri na yahe makuru yizewe kubiriko biravugwa ku rupfu rwa Joakim? Mbega vy'ukuri Joakim yitavye Imana? Mbega Joakim ntakibarizwa ku isi y'abazima? Yes, narakubwiye ati wifuza kumenya amakuru y'ukuri cyangwa se update news, wifuza kumenya showbiz y'Ubujumbura, showbiz ya industry ya 257 ntahandi uzoyumvira atari ngaha nyene. Ico nagusabye gusa ni gukora subscribe kugira ngo uzurahabwa amakuru yizewe, uzurahabwa update news. Nimba utarakora subscribe, hari inkuru zibera muri industry ya +257, hari showbiz y'Ubujumbura, hari showbiz yo muri industry utazigera uronka, kuko inkuru zokura ngaha ntahandi uzozikura. Ico nagusabye gusa kora subscribe, ibindi bindekere. Joakim Smith ngo yitavye Imana. Joakim Smith ngo ntakibarizwa ku isi y'abazima. Mbega vy'ukuri Joakim Smith ko bivugwa niko biri? Yes, ukuri kwavyo utagukura ngaha. Nkuko nabikubwiye, nimwe mu nkuru natanguye kubona ku munsi wejo, natanguye kubona inkuru isirikira ku mbuga nkoranyambaga mu masizere, natangura kubona iyo nkuru y'umwe mu bakinyi b'amafilimi cyangwa se y'umwe mu bakinyi b'amareresi azwi ku izina rya Joakim Smith yuko ashobora kuba yitavye Imana, yuko atakibarizwa ku isi y'abazima. Ni inkuru ku ruhande rw'iwanje yagoye kwakira. By the way, ni inkuru numvise cyangwa nabonye intera kwiyumvira ibintu byinshi. Mbega kuri ino si ni kihe kintu tumaze? Mbega kuri iyi si umuntu aravuka agakura agafa. Iyo umuntu avutse aba akeneye gukura, iyo umuntu avutse aravuka agakura hanyuma agafa. Iyo uvutse, iyo ukuze, nta kindi uburindiriye atari urupfu, kandi ngo Imana iguhamagaye ntabwo ushobora kwanga. Yes, nimwe mu nkuru rero ku ruhande rw'iwanje yashenguye umutima, yashenguye umutima, iratuma niyumvira ibintu byinshi. Maze kubona iyo nkuru, maze kumva ayo makuru amaze kunshikira, niho natangiye gutora telefone ndabaza abo nzi begereye umukinyi w'amareresi Joakim, ndabaza abo nzi bashobora kuba begereye cyane umwe mu bakinyi b'amafilimi azwi ku izina rya Joakim. Ndabaza mbega vy'ukuri, nabonye inkuru ivuga ko Joakim ashobora kuba yitavye Imana. Ati nabonye inkuru ivuga ko Joakim Smith ashobora kuba atakiri kuri ino si. Ati mbega vy'ukuri ayo makuru yoba ariyo? Ico nishuwe, ivyo banyishuye uraza kuvyumva ngaha.
mwa kino kiganiro. Kora subscribe gusa, kore na commentaire na like, ibindi uraza kuvyumva. Agese reka ndagusomere rero imwe muri post nabonye ku mbuga nkoranyambaga ivuga ku rupfu rwa Joachim ko ashobora kuba yitavye Imana, ko atakibarizwa akwino si y'abazima. Yes, ni post rero no kubwira neza yuko imaze iminsi ibiri kuri ku mbuga nkoranyambaga, ariko je nashoboye kwibona ku munsi wejo bivanye n'akazi kenshi narifise muri nondwi. Yes, none nabona ino nkuru itaryoshe na gatoya, aho banditse ati inkuru mbi, aho bashize ko emoji zo kurira. Andi baza urabona ngaho kuri screen yawe, waba uri kurabira muri telefone canke muri machine, ico nzi no kubona kuri screen, aho banditse ati inkuru mbi, inkuru y'incamugongo. Umukinyi w'amafilimi mwakunze cyane hano mu Burundi, Joachim Smith agiye kwitaba Imana imukunze kuturusha nta kundi. Turacyabatohoreza icyamwishe. Twabajije umugore wiwe yanse kutwishura, nivyaba ngombwa turababwira icyamwishe. Imana imwakire nta kundi, fasha twandike rest in peace. Yes, iyi ni imwe muri page yitwa Dosti Buja. Nubwo je ntamuzi, sinzi umuntu akoresha ino page, sinzi umuntu akoresha runo rubuga, ariko ni Dosti Buja. No mbona bashoboye gusora iyo nkuru, no mbona nashoboye kubona iyo nkuru. Yes, ni ivyo rero vyanteye kwibaza, ndavuga ati mbega vy'ukuri Joachim Smith ashobora kuba yitavye Imana? Mbega vy'ukuri Joachim Smith nkuko bivugwa ashobora kuba yitavye Imana? Ukuri kwavyo uzagukura hanyene mwa kino kigani. Narakubwiye ati nimba utarakora subscribe, uzuzurahomba vyinshi muri industry, showbiz y'Ibujumbura, showbiz yo mu Burundi, ntahandi uzoyikura atarahanye. Yes, nimwe muri post rero aho yakoresheje ifoto ya Joachim, yandika ko rest in peace. Aho yaciye afata iyindi foto ntazi yo yayikuye, aho yanditse ati Madame Joachim, avyerekana ko yashize ko stati nawe nyine yandika ngo rest in peace. Mbega vy'ukuri Joachim yitavye Imana? Mbega vy'ukuri Joachim Smith ashobora kuba yitavye Imana? Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ushobora kumva bivanye naho uri, ukagira ikibazo cyangwa se bikagutera kwibaza. Yes, Joachim Smith rero nkuko nabikubwiye, ni umwe mu bapapa cyangwa se ni umwe mu bantu asanzwe afite umudamu babana, asanzwe afite abana. Iyo ufite abana witwa papa, iyo utagira abana witwa umusore. Nta mpamvu rimwe yatuma adamu yitwa umusore, kuko asa umufasha, asa umudamu bakanye imbere y'amategeko. Joachim Smith avuka mu ntara ya Ngozi. Joachim Smith ari umwe mu bantu batumye filime y'u Burundi imenyekana hanze y'igihugu. Joachim Smith ni umwe mu bantu yatumye filime y'u Burundi igera kure, ijabuka hanze y'igihugu. Joachim Smith ni umwe mu bantu ariko arashyira itafari muri industry y'umuziki, muri industry y'imyidagaduro kugira ngo itere imbere. Joachim Smith nkuko nabikubwiye avuka mu ntara ya Ngozi. Ni umwe mu bantu, ni umwe mu bakinnyi b'amafilime akunze gusohoka cyane gukinira amareresi yiwe hanze y'igihugu, cyangwa se akunze gukora amakorabo agiye atandukanye, haba ngaho i Bujumbura canke hanze y'igihugu. Joachim Smith akunze gusohoka mu Rwanda gukorera amakorabo akina n'abakinnyi b'amafilime mu gihugu cy'u Rwanda. Joachim Smith ari mu bakinnyi b'amareresi batuma ko abakinnyi bakava mu gihugu cy'u Rwanda bakaza ngaha mu Burundi, baje gukora akazi, baje guteza imbere movie, baje guteza imbere amareresi mu gihugu cy'u Burundi. Joachim Smith asanzwe afise abana. Joachim Smith afise umufasha. Mbega vy'ukuri hamwe inkuru yoba ariyo, hamwe Joachim Smith yoba yitavye Imana, nimba uri umukinyi w'amafilime, nimba uri umukunzi wa filime,
nimbura umukunzi wa industry ya 257 mbega ino nkuru wewe yakira gute? Mbega ino nkuru yoguja gute mu mutima? Mbega ino nkuru yakira gute muri wewe? Yes, Joachim Smith rero onumwe mu bantu nokuya neza yuko asanzwe ari inshuti magara y'umwe mu bakinyi b'amakomedie azi ku izina rya Shaggy le comédien yahoze akina muri Eriko TV, akina na ba TMG na ba Mr Ives, aho bari bahoze bakina muri team yitwa Eriko TV. Ariko no munsi uwo bitwa Shaggy le comédien akaba asanzwe akina ku ruhande rwiwe, Mr Ives na TMG nabo bagakina ku ruhande rwa. Yes, Joachim Smith rero onumwe mu bantu yari asanzwe ari inshuti ya hafi ya Joachim Smith ya Shaggy le comédien. Yes, nagerageje kurondera Shaggy ariko ntabwo nashoboye kumutora nkuko nabishaka, ariko ndagerageza ngume ndamurondera mbega by'ukuri tumenye mbega koko Joachim Smith yoba yitavye Imana. Nimba yoba yitavye Imana kuko ivyo biriko biranyegezwa kugira ngo ntitubimenye. Mbega nimba yitavye Imana yoba yishwe niki? Nikihe kintu cyo cyatumye Joachim Smith yitaba Imana? Mbega yoba yagize accident? Mbega bwari ubugwayi yarasanzwe afise? Mbega vy'ukuri fugwa Joachim gwabahe nkuko bivugwa, nkuko bitemera ku marezo sociaux? Ukuri kwavyo nukuwe? Nimba yifuza kumenya ukuri kwavyo, kora subscribe kugira ngo uze uraraba update nyinshi cyangwa se umenya makuru agezweho muri industry ya 257. Nkibona iyo nkuru ikintu cambere niyumviriye mbega kuri ino si tumaziki, mbega kuri iyi si umuntu arabaho akagira umunsi akitaba Imana. Mbega ibyo wakoze, amateka wakoze azosigara akuvuga ibigwi nyabaki. Yes, bakozi batubwize kuri Show TV, ndakubutse neza yuko kuri iyi si twese turi ingenzi. Kuri iyi si uravuka ugakura hamugapfa. Iyo upfuye naho ibyo wakoze ibyo bizosigara bikuvuga uwo wariwe, nibyo bizosigara byerekana uwo wariwe wewe ubwawe. Mbega wewe nibihe bintu wakoze abantu bazokwibukirako? Mbega nibihe byiza wakoze bazokwibukirako mu gihe utazobugihari? Iyo wakoze ibyiza bazibuka ibyiza wakoze, iyo wakoze ibibi bazibuka ibibi wakoze. Yes, Joachim Smith rero numwe mu bantu nokuya neza ko bari bakiri batoya, hamwe ugo rufu go barigo, hamwe by'ukuri yoba yitavye Imana nkuko bivugwa. Ariko jewe iconzi nka Joachim Smith yo kwitaba Imana ku buryo tutobimenya. Joachim Smith yitavye Imana ndibaza neza yuko ndi mu bantu ba mbere botangura kubimenya. Joachim Smith yitavye Imana ayo makuru ndazi ko yaronka mu ba mbere. Yes, ico nashaka kugira makino kiganiro, hari abantu benshi bandika inkuru ari kugira ngo baronka ama views cyangwa se baronka abakurikirana benshi, ariko ico no kugira kimwe, Joachim Smith ni muzima. Joachim Smith ntiyitavye Imana. Joachim Smith arahumeka umwuka w'abazima. Ahubwo umuntu yapostinze bino bintu sinzi ico yashatse gushikako, sinzi impamvu wofata telefone yawe ukandika inkuru ibabaje nk'iyi, ukandika inkuru icyafuza umuntu nk'uko ari kugira ngo uronka amaronko y'isi. Mbega ibyo uzoronka wacafuje abantu bizokumarira iki? Mbega amahero uzoronka wicishije umuntu umunwa, ayo mafaranga azokumarira iki? Bakunzi batubwize kuri Show TV, Joachim ni muzima. Joachim arakomeye. Ahubwo abantu banditse ino nkuru banavuga ko bashatse gucafuza izina Joachim, cyangwa se bashatse guhungabanya abafana biwe, bashatse guhungabanya abakinyi ba filime, bashatse guhungabanya abakunzi ba movie, baba barundi cyangwa ba diaspora. Ariko ico nashaka kubwira nuko Joachim akiri muzima. Maze kubona ino nkuru byabaye ngombwa ko ndayikora kugira ngo ndakumenyeshe ko Joachim Smith ari muzima, atakibazo na kimwe afise, ahubwo ameze neza cyane.
je wari kurumva kuri micro Ishopo Radio sawa promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugira abeho umwana habanza kubaho papa je wari kurumva ngaha njewe sawa promoter bose mu gihugu igenda basomba igenda bakuriye ico nagusa